Inyishu no muha rero icikucambere abajije nuko urupapuro rw'inzira rw'icubahiro nibwo twatanguriyeko muti kubera iki kuko iyo umerewe neza mu gihugu ntuheza ngo uje mu kindi gihugu uje ugiye gutembera ntuje agiye guherayo notanga akaroro nk'igihugu ca Libya kuri Gaddafi kugira uronke umuribiya aba mu kindi gihugu vyari bigoye atagiye kumbure mu vy'akazi kubera bari bifashe natwe rero imbona kazoza turimwo nitwayishikira kumbure abarundi bazoja hanze batagiye gukora bazoba bari kurushi hama ikindi naco nk'aya masezerano turiko turazana ubu amwe twakoranye n'igihugu ca Zambiya harimo n'amasezerano y'ibijanye n'uburimyi ibijanye n'urudandazwa ntashobora kuja mu ngiro ubu tutararatifiya n'amasezerano mashasha yasinywe mu kwezi k'umunani turi muri procédure de ratification twebwe rero Uburundi twaremereye igihugu ca Egypte yuko iyo rupapuro rw'inzira rudasanzwe rwojamwo mugabo ntibisigura yuko ibihugu vyose bica biza biravyemera Zambiya rero ntivyashoboye ko yemera yuko urupapuro rw'inzira badafise rujamwo mugani twaye guca tuvuga tutireka tureke kuganira vyose tubihebe ati none ngaha mu Burundi hoho ntitwoshobora kugurira abanyafrika bose kugira baze baraza atagisabwe ico no mugira yuko twarafashe ingingo yuko umunyafrika gusa umuntu wese wo kwisi yifuza kuza mu Burundi aronka ikindi yabajije nuko yabajije ati none ko pasiporo cyo twita papuro z'inzira z'akazi zita pasiporo diplomatique yuko no pasiporo de service yuko zizasohoye kujamwo kubera yuko mu gihugu ca Zambiya urupapuro rw'inzira rw'akazi rutabaho ati none ko mutahinyanyuye nka kujya mwahinyanyuye gihe mwagira amasezerano n'igihugu ca Egypte kuko coco cari gifise urupapuro rw'inzira rudasanzwe cyo bita pasiporo special ati none ko mutabigenjeje gutyo aca heraheza abaza ati none ko dufise imbona kazoza 2040 2060 aho igihugu cacu kizoba cifashe kigaburira mu 2040 hamwe n'igihugu giteye imbere ca rutura 2060 ati none murafise cyo yise feuille de route ivyo muri ko murakora kugira ngo muisunge iyo mbona kazoza inyishu no muha rero icikucambere abajije nuko urupapuro rw'inzira rw'icubahiro nibwo twatanguriyeko muti kubera iki nkuko mubizi igihugu cyose kirafise ubwigenge mu bijanye no kugenderanira igihugu cyose gifata ingingo kibona yuko ari ingingo nziza yacu n'abene gihugu bacu Zambiya batubwiye bati mu ntango dutangure kuraba bafise impapuro z'icubahiro mugabo n'abandi turashaka kuzoganira buke kumbura bakazoshikirwa nkuko mubizi rero kenshi abafise impapuro z'inzira zisanzwe abanyagihugu basanzwe kenshi iyo afise ibibazo by'ingene abayeho mu gihugu kinaka arashaka kuja mu kindi gihugu kugira ngo ashobore kugira yitunge kumbure gusumba uko yarari mu gihugu ciwe mugabo rero iyo uravye ibihugu ingene mu bijanye n'ibihugu biri mu nzira y'amajambere hari ibihugu byose no vita mu Gifaransa bavuga ati ntabwo ari un groupe homogène ni hétérogène byose ntibifise même niveau de développement kuburyo rero ngi gusanga gicateye imbere kubasumbya nka Zambiya baca bagira makenga bati none nk'ubu twotangurira kuri ku papuro rw'inzira rusanzwe ubwo abantu bose badafise akazi ugwaruka ntibazoca baherera ino kumbure katugora ingene tuvyifatamwe nice gituma si Zambiya gusa n'ibindi bihugu barabikora nice tubateka turanze dutanguriye kuri izi mpapuro z'inzira z'icubahiro ibindi tuzobiyaga mu nyuma nibaze yuko nkuko twayikoze n'ibindi bihugu hari ibihugu bimwe tumaze kugirana amasezerano benayo tugashiramwo impapuro z'inzira zisanzwe aho novuga
n'igihugu ca Chad, Maldives, Singapore, za Benin n'izindi mukamuzi kandi no muri akarere yuko abarundi bashaka kugenda mu bihugu byo muri akarere ka Afrika y'ubuseruko atagisabwe. Turiko turakora kandi yuko muri mu isoko rusange komesa naho nyene vyogenda gutyo. Hariho amasezerano hagati y'ibihugu vya komesa ahimiriza ibihugu kwemerera bene gihugu b'iyo soko kuza baragenda muri ivyo bihugu atagisabwe. Murumva reko Uburundi bumaze gufata ya mbere bukemerera ko abene gihugu b'ivyo bihugu byo muri komesa bashobora kuza mu gihugu ciwacu tabisabwe. Hama natwe tukazoca tubanda tuganira n'ivyo bihugu kugira natwe babikora uko nyene. Kubijanye nico yasabye kijanye nuko pasiporo y'abakozi itagiye mu gihe bita impapuro z'inzira z'akazi zitagiyemwo, no mugira yuko igihugu ca Egypt yatanze nk'akarorero ku rupapuro rw'inzira rudasanzwe pasiporo special. No mugira yuko igihugu cyose gifise ingere citunganya iyo muri ko muraganira n'ikindi gihugu ivyo twita negotiation, igihugu cyose cipanga uko gishaka kivyumva kumvo yo gukingira cyo no kwita inyungu za politiki n'inyungu z'ubutunzi bw'ico gihugu. Twebwe rero Uburundi twaremereye igihugu ca Egypt yuko iyo rupapuro rw'inzira rudasanzwe gojamwo, mugabo ntibisigura yuko ibihugu vyose bica biza biravyemera. Zambiya rero ntivyashoboye ko yemera yuko urupapuro rw'inzira badafise rujamwo, mugani twaye guca tuvuga tutireka tureke kuganira byose tubihebe. Kuganira uratanga nawe kandi ukaronka. Tuja rero twemera yuko twoba turatangure kwizo mpapuro z'inzira z'icubahiro, ibindi bikazoza mu nyuma. Kubijanye n'imbona kazoza yacu twese tuzi ubushikiranganje nka bwose mbere n'inzego nka zose zo ngambi guca ciza c'u Burundi zikora zisunga imbona kazoza. Nivyo natwe turakora ama plan d'action mwavuze twisunga imbona kazoza. Twege dufise nk'umushikiranganje w'imigendere n'andi makungu no gufasha mu iterambere. Murazi yuko imbona kazoza ifise inkingi zitanu, zose sinovuga ko turabwa n'inkingi zibiri. Inkingi ya mbere ihamagarira inzego zose z'igihugu gufata ya mbere mu gushira mu ngiro imbona kazoza yacu y'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ivyo bise mu Gifaransa engagement de l'État à tous les niveaux, kuva ku mukuru w'igihugu gushika ku rwego rwo hasi, nivyo bita engagement de l'État. Ivyo turakorera ku iyo nkingi. Iyindi nkingi dukorera ko ni inkingi ya gatanu iraba ivyo gukorana n'ibindi bihugu, haba ivyo mu karere haba ivyakure, mbere hamwe n'abagwizatunga bakava amahanga nabo nyene bakajamwo, ivyo twise muri mu Gifaransa partenariat fructueux. Mwumva rero ko turiko turabikorera ko kandi nkuko mubizi umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yavuze yuko buri mwaka tuzoza turaraba aho duteye mu ishigwa mu ngiro iyo mbona kazoza yacu. Tubiriko rero n'ubundi bushikiranganje bubiriko. Yabaje kandi ngo abanyafrika turakunda kwiyugara, ati none ni kubera iki tuguma dushira ivy'amaviza, ati none ngaha mu Burundi hoho ntitwoshobora kugurira abanyafrika bose kugira baze baraza atagisabwe. Ico no mugira yuko twarafashe ingingo yuko umunyafrika wese, umunyafrika gusa, umuntu wese wo kwisi yifuza kuza mu Burundi aronka visa ashitse ku kibuga c'indege i Bujumbura. Ivyo bitandukanye no kuronka visa ku buntu. Ubu rero byo kuronka visa ku buntu navyo biriko birigwa ku rwego rwa Afrika. Hama igihugu cyose kikitunganya, hari ibihugu bimwe bimaze kuvyemeza. Hama natwe tuzora buke turabe yuko dufise mu inyungu ziboneka mu kuvyemeza ubu tutiriwe turarindira ko mbura imyaka 2 cyangwa 3. Twabivuze mu ntango yuko igihugu cyose kiraba inyungu yacu, kikara n'inyungu z'abene gihugu bacu. Honorable Parfait yabajije ati bwambya intererano kubijanye n'ijambo umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yavuze yuko guhera ujya munsi taki 31 kwezi kw'icumi yuko abene gihugu bava mu bihugu bigize
isoko rusange rya komesa bashobora kuza baraza ngaha mu Burundi atagisabwe. Nivyo ubu baraza atagisabwe iyo habaye nk'ingorane kumbure ugasanga umwagiye mu serukizi bwacu biramugoye muga muri rusangi baraza kandi nkuko mubizi ijambo ry'umukuru w'igihugu ni ijambo politique riri hejuru y'inzego z'uhinga ku buryo yavuze guhera ujya mwanya heje kubivuga bica bija mu ngiro habasigaye kumbure gutunganya cyo no kwita ibintu bito bito byo guhanahana amakuru kwandikira ubuserukizi kwandikira muri aeroport n'ahandi ugira bose babimenye mwomenya yuko irya déclaration nyene cyubahiro yakoze iciba directement exécutoire c'est pas négociable. Yabajije kandi bijanye na visa de court séjour ati ingana gute uburebure bwayo tiyoba ari misi ngahe nkuko namena bivuze igihugu cyose kitunganya uko gishatse nta burebure bwa séjour bungana hose. Hari ibihugu usanga bifata imisi 30 n'ibindi bihugu bifata imisi 90 bivana n'ibihugu. Iyo mushatse kuganira neza kumbure mureze mukumvikana muti twese tugira imisi ingana ico twise principe de réciprocité. Kubijanye n'abene gihugu basanzwe bo bagira ingorane mu guca Zambiya besha bigarutseko no babwira yuko hari ingingo nyinshi ziguma zifatwa kugira ngo ubuzima bw'abene gihugu bacu bari muri Zambiya bube bwiza gusumba abagira ingorane cyo gutorega umuti biciye mu biyago hagati y'ibihugu byacu kwa bibiri. Ico nababwira nuko igihe umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yagendeye igihugu cya Zambiya mu kwezi k'umunani umwaka uheze harafashwe ingingo ivuye ku bakuru b'ibihugu bacu ko ari babiri yuko twoshiraho umugwi dusangiye twese kugira ushe kwicarana kugira ngo barabire hamwe ibibazo by'abarundi bari muri Zambiya. Abarundi bari muri Zambiya rero bari migwi myinshi. Hari abarundi bitoka ari impunzi. Abitoka ari impunzi twebwe nka leta nacyo tubakorako baba bari mu minwe ya cagisata cishira mu mpuzamakungu oni bita HCR kiraba impunzi. Hari abandi bariyo bagira business badandaza kandi bizwi n'amategeko bafise n'ivyangombwa. Bene abo nta ngorane nimwe bafise kandi ni benshi. Gusa nuko kirimwe nari musanga kumbure abo umuntu amenya cyane bija ku mbuga ngurukana bumenyi usanga kesha abagize ingorane abatagize ingorane ugasanga kumbure abantu ntabo bamenya mugani bo benshi hama ku bafise ingorane nabo kenshi n'ugwaruka rwacu rugenda muri Zambiya bagenda bafise visa de court séjour hanyuma igahera batangwe kuyungunganya kudandaza utuntu ku mabarabara hamiheze ntibaheze ngo baje mu buserukizi bubahe cyo ndokwita laisser passer à sens unique bagaruke mu Burundi bashe gusaba indi visa basubireyo kugira bakore bakurikije amategeko y'igihugu. Nta gihugu na kimwe kwisi cyabi ca rutura cyaba gitonya cemera yuko umunyamahanga akibamwo bitazwi n'amategeko. No ngahi wacu polisi ayigira marafu ikagenda mu makartier y'Ubujumbura tubonye abanyamahanga badafite ivyangombwa bari ngaha nabo barasubizwa ku mipaka. Nibisanzwe niko ibihugu byose byitunganije. Mugabo rero kubera ko abakuru b'ibihugu bacu ari babiri basabye ko umugwi ujaho twaramaze kuwukora twebwe twaramaze kurungika delegation umugwi uzokwiga ico kibazo uri kumwe n'umugwi wa Zambiya harimo abantu muri immigration umushikiranganji tujejwe n'abandi kugira abo muri police kugira ngo bashe kwiga ikibazo ka parka basanze abarundi badakwije ivyangombwa bigenjeje neza atamakosa bagize ahungabanya kumbure amategeko y'igihugu abo bashobore gusabirwa imusha zo gukorera muri Zambiya. Mugabo rero si bose hari n'abandi kumbure bizokenerwa yuko babasaba gusubira mu gihugu cyacu bakazongera gusaba gusubira ibice mategeko. Birakogwa rero ku munsi turabikurikirana ubuserukizi bwacu nawo mumva bafunzwe wavuze ko hari abarundi bafunzwe ari benshi ko ari agasho kuzuye abarundi nta gasho k'abarundi kabaho
nagashoka bose mugabo umurundi nawe ashaka kujamwo iyo yagize amakosa kandi ejo bundi nkuko hari umushingamateka yavuze umuserukizi wacu muri ico gihugu yashe kubagendera hanyuma nejo yarakiriwe n'umushikiranganji ajejwe intwari hagati mu gihugu kugira tubandanye iyo dialogue yogira turaba ingene abarundi bobaho neza gusumba uko biri ubu murumva rero ko ari gikorwa kiriko kirakogwa tukibaza yuko bamwe bazoshobora koroherezwa abandi nabo bidakurikije amategeko bashe gutahuka mu Burundi basubire kwingunganya gushasha. Honorable Evariste yavuze ati leta vyeyi yuko kumbure ngo idakurikiza amasezerano mwamwe ngo cyane nk'abarundi bakubagurwa iyo baja hamaravuga ati none kubera iki mwarondereye uburenganzira bwo kuja muri ivyo bihugu muri ico gihugu abafise urupapuro rw'inzira rw'icubahiro gusa. Ico no mugira nuko gukubagurwa birashika mugabo nkuko ndabivuze tuguma tugira dukora uko dushoboye kose ku munsi jewe ndabikurikirana ubwanje turavuga n'umuserukizi kenshi tundavuga na mugenzanje kenshi kugira ico kibazo c'abarundi ba muri Zambiya si muri Zambiya gusa hari no mu bindi bihugu byo muri SADC abarundi benshi barimwo kandi benshi vraiment baradandaza kandi bagaterera mu butunzi bw'ico gihugu hamwe no mu butunzi ngahi wacu turabikurikirana hafi twibaza yuko bizoza biragenda neza buke mugabo nta cera ngo de kandi murazi yuko no ngahi wacu no ngaha mu miryango yacu bavuga yuko atamuryango ubura akagugu birashobora gushika umuntu akagira umwe canke babiri agira ingorane hari abarundi si benshi usanga bafashwe nabo nyene bisha abantu bivye mugabo abo ni bake nimwibaze yuko 100% abarundi bari hanze bose bera natwe ngaha mu gihugu twese 100% nitwera. Honorable Terence yabajije ati ko tubona yuko umukuru w'igihugu ca Zambiya yavuze yuko Uburundi ari soko rikomeye guca Zambiya bashoreramwo ibintu bitari bike ati none natwe twunguka iki no mwishura yuko musanzwe umuntu ashora no mu miryango iwacu ushora ruko abanje kugaburira abana nawe wigaburiye ufise surproduction natwe rero ntacobuza yuko dukuye amaboko mu mpuzu tugakora tugagwiza umwimbu mu bisata binyuranye tukaronka surproduction na tuzoshora mu ico gihugu cya Zambiya no mu bindi bihugu ivyo kumbure badafise canke bafise bidakwiye kandi rero niyo bashoye ibintu ngahi wacu tudafise ndibaza ko ari vyiza kuko hari gusanga nk'isukari kumbure ngaho idakwiye ugasanga turagura isukari muri Zambiya turagura isima muri Zambiya hanyuma twayikoresha ngaha mu gihugu iwacu nibaze yuko la balance y'ivyinjira n'ibisohoka gushika ubu ntingana mugabo muri kazoza kumbure birashobora kugenda bitembe ugasanga natwe turashoye mugabo urumva yuko ubu tutoshora vyinshi tutimbura vyinshi. Yabaje kandi ibintu bijanye cyo yise evaluation des accords no mugira yuko amasezerano yose dushira ku mukono turayakurikiranira hagufi hariho ico bita umugwi wamaho wo gukwikirana hagufi amasezerano shigwa mu ngiro cyo twita les commissions mixtes de coopération twege mushikiranganje dushira ku mukono tugaca tuyarungika mushikiranganje bw'ubuhinga kugira ashigwe mu ngiro aho rero buri myaka 2 canke 3 bivana n'ibihugu nivyo twumvikanye turahura tukicarana ku rwego rw'abahinga tukaraba ati iki kintu twiyemeje 1 2 3 hamaze kuja mu ngiro bingahe ibi byagiye mu ngiro tukishima ko byagiye mu ngiro ibitagiye mu ngiro natuvuga ati habuze iki twokora iki kugira bije mu ngiro ni igikorwa rero kiriho turabikurikirana régulièrement ama commission mixte arakora cyane mu bihugu byose dufitaniye amasezerano. Madame Céline Honorable Céline nawe yavuze ati impapuro z'inzira
zisanzwe impapuro z'inzira z'icubahiro atabarundi benshi bari bakwiye kuronka nabo ububasha bwo kuja muri ico gihugu mugaye ico nacishuye impapuro z'inzira zisanzwe ntivyoroshe igihugu cyose kirikingira kiba gifise ubwoba ati guhoza benshi ugasanga biratengwa n'umutekano ivyo ni ibintu tuzogenda turaganira buke ibijanye n'abarundi bari mu gasho twayivuganye ego bariyo si muri Zambiya gusa bashaka guca no mu kindi gihugu hakaba umurundi uca nkuriya afungwa mugabo tuca tubicisha mu buserukizi bw'ico gihugu kugira buze buraja kuraba kumbure ko abantu bafunzwe batazira ubusa bafunzwe n'abafite ico bazira bakaraba yuko bocigwa imanza hakurikijwe amategeko. Nta politike nimwe igihugu ca Zambiya ifise yo guhotera abarundi sibo bonyene bafatwa n'abandi banyafrika bava mu bindi bihugu bariyo badakwije amategeko barafatwa. Nimwibaze rero yuko hariho politike ikurikirana abarundi ni politike generale. Honorable Martin yavuze ati abarundi baja mu bihugu cyane cyane vya Sadeke n'abarundi bakerebutse badandaza bakunguka aravuga ati hari hakwiye amasezerano n'ibihugu byinshi kugira ngo abarundi baze baragenda mu bihugu kwisumamo kuko murazi yuko ugwaruka dufise ngaha kumbure hafi 60% ibiharuro sino bivuga exactement ko 60% muga benshi cyane nta buzi bafise nibishomeri turonse rero uburyo bwo kubugururira kugira ngo baje mu bindi bihugu ni vyiza cyane kugira ngo baje gupagasa baronka uduhera duterera imiryango yabo basize i Burundi kandi n'igihugu kikaronkera akoyokwe mu bijanye n'ubutunzi. Naravuze ngaha mu misi heze yuko amasezerano twayakoze n'igihugu ca Arabia Saudite ubu hamaze kugenda barundi batari bake mu masezerano twagiraniye mu myaka 3 twavuga ko genda barundi bashika 75,000 mugabo rero kubera atandegi hari iva ngaha ija muri ico gihugu twinda guca mu bindi bihugu usanga amatike y'indega zimvye ugasanga rero abarundi ntibagiye nkuko twavyifuza kumbura uzosanga bifashe nk'imyaka 5 canke 6 kugira twize ico gitigiri abo nabo ubu bagenda bakingiwe n'amategeko bagenda bakingiwe mu bijanye n'agateka kazina muntu kandi bagenda bakingiwe no mu bijanye kurungika mu mihani wabo uduhera baronse agahembo kabo. Ubu novuga yuko nko mu gihugu ca Arabia Saudite conyene turamaze kuronka cyo kwita inyungu mu by'ubutunzi gain politique gain économique plutôt nko mu bijanye n'amahera barungika amahera akava amahanga aya madolari turamaze kuronka hafi amahera arenga miliyoni 10 z'amadolari mu mwanya muto tarenze umwaka umwe n'igice. Turamaze kuronka amahera ngana ni miliyaridi 10 z'amarundi nazo nyene yongera kuri ayo miliyoni 10 z'amadolari y'Amerika. Murumva yuko iyo bagiye igihugu kiraronka n'imiryango ikaronka. Nico gituma tuko turagerageza gushiraho amasezerano ibihugu bitari bike. Mwarigeze kumva ivyabaye ku gihugu ca Serbia twaragiraniye amasezerano afasha abarundi kuja ataga isabwe benshi baragiye twibaza ko tugeranije ibiharuro hajo haragiye abarenga hafi 5,000 mugabo benshi bacaja mu bindi bihugu vy'Iburayi ku buryo ibihugu vy'Iburayi navyo vyaciye bitera ubwoba igihugu ca Serbia atigabanya kuko wabaye passoir abarundi bose baza baca ngaha nabo ati mudabihagaritse tuzobafatira ibihano baca barahagarika mugabo abagiye ubu barakora ari muri Serbia ari mu bihugu vy'Iburayi barakuduheri wabo ku vy'ukuri harimo inyungu y'umuntu udafise uburyo umuhakazi ngaha mu gihugu yigiriye hanze ukamugura irembo ni vyiza cyane. Tukibaza yuko no mu misi iza turi mu biganiro n'igihugu ca Serbia kugira dushobore kandi gusubiramwo ayo masezerano mugabo atuma abarundi bagenda muri Serbia mugabo gakora muri Serbia batagiye mu bindi bihugu kuko hari abari muri Serbia no munsi bakorayo kandi bahembwa neza cyo kimwe n'abari mu bindi bihugu. Ayo masezerano yo tuyariko tuzoraba ingene biza biragenda bikunze tukashaka umukono tuba turonse kandi iyindi nzira
y'ugwaruka rwacu ruja kwisumamo. Yavuze kandi bijanye n'uburyo uburyo abarundi bari hanze bashobora kuba barungika mu Burundi. Nababwira yuko nta giharuro kihari novuga nti niki mugabo uburyo buva mu Barundi buca mu nzira nyinshi. Hari uburyo buza buciye mu mabanke n'ubundi buryo buza amahera kaza aciye ku bantu bazi Burundi, amahera kaza bakashira imiryango yabo ntabe yanditswe mugabo nayo nyene akinjira mu gihugu imiryango igashaka kwisununura bakigisha abana babo hamwe rero nayandaca mu mabanke mugabo murumva yuko si make abarundi bari hanze twibaza ko bashika cya barenga gatonya ibihumbi 300 barashika cya barenga gatonya murumva wowe wese arungitse nk'ijana buri kwezi samahera make. Navuze ivyo muri Arabie Saoudite. Honorable Gaston yavuze kijanye n'urupapuro rw'inzira rwa Afrika nivyo iyo ngingo yari yarafashwe muga nkuko mubizi ubumwe bwa Afrika turafise ibibazo byo gushira mu ngiro ingingo zifatwa naho ziba zifashwe n'abakuru b'ibihugu asanga ntizigiye mu ngiro nkuko tuvyifuza. Ni ibintu bitoroshe no vyita ko ari defi kuko nkuko mubizi turacakoresha hafi amafaranga hafi 70% duhabwa n'ibihugu vy'i Burayi, ibihugu vya rutura kugira dushobore gukora muri New Africaine. Murumva rero yuko iyo amahera ava hanze ashika 70% gushira ibintu mu ngiro biragoye kuko ayo mahera baduha nayo bafise cyo kwita inyungu za politiki barakurikirana ivyo dukora bagaca mu nzira ziboneka n'izitaboneka kugira bananize ibintu bimwe bimwe kuko ubumwe bwa Afrika izire kafi giye mu ngiro ikiraja mu ngiro tukagira urupapuro rw'inzira rumwe hakaba integration totale ya Afrika yose kumbure si bose vyonezera kuko tuba turiko turiteza imbere kumbure hatukaja mu bihugu vyifashe gusumba. Murumva rero ko ari ni defi turiko turakorerako kumbure mu myaka 5-10 bizotinda bikunde mugabo si coroshe. Honorable Dieudonné nawe yavuze ati abagenda n'impapuro z'inzira z'icubahiro baje hanze mu gihugu ca Zambiya nibo bake mugabo abafite impapuro z'inzira zisanzwe nibo benshi mwabwirizwa gushira imbere nacishuye nivyo twifuza mugabo igihugu cyose gifite ingere cipanze ku buryo izi mpapuro zisanzwe z'inzira benshi baritonda mu bihugu vy'i Burayi byo nta gihugu na kimwe cyo vyemera kugira ngo zishobore gutanga uburenganzira bwo kuja tagisabwe ku ma pasiporo ordinaire kuko urwaruka rwose goca ruhera muri ivyo bihugu nico batinya kumbure n'abakuze batarugwaruka nabo nyene basha kugenda hariho duhora tubona bagiye muri mission bagaca baherayo haba abakozi ba leta abamenyesha makuru mumesha makuru kazona aranditse ngo nimuze mutore kamera yanyu jewe ndabaye ndagenda ntimuza kuntora hondi. Murumva rero yuko ico kintu ari kintu gikomeye cyane nibaza yuko igikuru uko twokora ngaha iwacu mu gihugu kugira tugire cyo no kwita mu gifaransa la rétention de nos jeunes au pays kugira twiteze imbere mu by'ubutunzi turonka akazi kugwaruka kuko iyo umerewe neza mu gihugu ntuheza ngo uje mu kindi gihugu ujya ugiye gutembera ntujya agiye guherayo. Notanga akaroro nk'igihugu ca Libya kuri Gaddafi kugira uronke umuribiya aba mu kindi gihugu vyari bigoye atagiye kumbure mu vy'akazi kubera bari bifashe. Natwe rero imbona kazoza turimwo nitwayishikira kumbure abarundi bazoja hanze batagiye gukora bazoba bari kurushi. Hanyuma ikindi yabajije nikijanye uburimi n'ubworozi ko ariyo nkingi y'iterambere amakabaza yuko hariho ukuntu twoba turiko turayikurikirana kugira turabe yuko amasezerano yose ashobora kuja mu ngiro nabivuze tubicisha mu migwi yamaho ijeje gukurikirana hagufi ishirwa mu ngiro amasezerano tugira ikorana buri myaka 2 canke 3 kugira turabe aho duteye.
hama ikindi naco nk'aya masezerano turiko turazana ubu amwe twakoranye n'igihugu ca Zambiya harimo n'amasezerano y'ibijanye n'uburimyi ibijanye n'urudandazwa ntashobora kuja mu ngiro ubu tutararatifiya n'amasezerano mashasha yasinywe mu kwezi k'umunani turi muri procédure de ratification murumva yuko ayo makoro umuntu atoca yevaliwa turindire iyo processus igahera hanyuma tugatangura kuyashira mu ngiro. Zashe yavuze ati turagira amasezerano menshi tuzana ngaha muri legislature haje amasezerano menshi none ati mise en œuvre bimeze gute no mugira yuko gushira mu ngira amasezerano ni volonté n'ubugombe bw'ibihugu bibiri burabwa n'ayo masezerano volonté politique navuze yuko iyo migwi yamaho iricarana ikaraba ko amasezerano yagiye mu ngiro ikitageze neza bagakosora ni nkuko igihugu gishobora kuvuga giti amasezerano mbonenge karadindira ndayavuyemo n'uburenganzira bw'igihugu cyose mugabo turabikurikiranira hagufi tugaheza tukiyevaliwa yabaje n'ibijanye n'igitoro ati none igitoro ko mbona gifise hari ingorane y'ibitoro ati none vyogenda gute ntimuvuga n'abantu ibihugu bibanyi kugira ngo dushe ko igitoro gusumba uko birubu ico kibazo uko nocishwa amajambo make nuko igitoro ntaco twimbura mu Burundi kigugwa na y'amahera yakava amahanga amadolari kandi igitoro ni business n'urudandazwa nta muntu uzobwira ngo migitoro cyagusa kenshi n'urudandazwa ntibaze ko inyishu irama niyo gukora tukagwiza umwimbu mu gihugu tugashora hanze dushoye hanze tukaronka amahera yakava amahanga tugashora nakura kumbure ibisabwa mu buzima bw'umwene gihugu mu buzima bwe bwa misi yose nk'igitoro imiti ama engrais n'ibindi ikindi cokogwa novuga yuko ari icosabwa ku murundi wese gukunda igihugu nituze turabona abarundi bamwe bagwanye cyo bita guerre économique bagwanya keke kumegwanya igihugu cabo nabo bantu kumbure bavuye mu nzira byofasha gusumba dukunze igihugu gusumba uko biri ubu. Hariho honorable Jean Claude yavuze marché de travail aravuga ati bona ikibazo cyane kigaruka kuba shingamateka benshi ibijanye n'impapuro z'inzira z'icubahiro n'impapuro z'inzira zisanzwe ego nabivuze tuzoguma tuyaga kugira n'impapuro z'inzira zisanzwe ziraho uburenganzira bwo kuja mu bindi bihugu atagisabwe nabahaye ibihugu bimwe bimaze kuvyemera n'ibindi kumbure bizoja bizotwemera kugira ngo abene gihugu bashe kuja baraja mu ivyo bihugu atavyinshi bisabwe. Mwavuze kandi honorable Jean Claude yuko dushobora kugira ibijanye n'amasezerano kugira abarundi baze baraja gukora muri Zambiya no mu bindi bihugu na kivuzo ko amasezerano turiko turayakora n'ibihugu bitari bike novuga nk'ubu ibihugu turiko turaganira hariho igihugu ca Kuwait ca Oman Bahrain Egypte Jordanie Emirats Arabes Unis n'ibindi za Gabon twamaze gushiraho amasezerano tuko turakora ku buryo twoshobora gukingira abarundi baje gukora amahanga bagende biciye amategeko kandi bakingiwe kugira ngo bigende neza gusumba guca mu rufuri. Hariho ikibazo cabajijwe na honorable Anatole avuga yuko ko tutoshobora kudandaza amazi mu gihugu cya Zambiya kuko hariho ibice bimwe by'ico gihugu bitagira amazi no mushira yuko bugiye tuko turanywa amazi mubona uyanwera muhira uje kuyagura ku botike yarage bibaza ngo dufise menshi ahabo tugira ati zana amatoni n'amatoni y'amazi dushore ntayuronka byarigeze gushika muri Somalia muri amisomo cyitwa misomo yitwa Yunsos avance yitwa Atmis ati abakomersa bacu bagende bashore amazi muri à l'époque cyitwa amisomo amazi benaya barabura numwe yo kwiza amakantite asabwa
hasabwa quantité nini barabura n'umwe. Hari gihe rero twibaza tuti ibintu biriho byo gushora mugabo ugasanga nta bihari. Amazi ahari menshi twoyashora, si twoyashora muri Zambiya gusa, ubwo tunayashora no mu bihugu by'abarabu bakeneye gusumba. Nibaza yuko nkuko nabivuze nukukura amaboko mu mpuzu tugakora tukimbura hanyuma tukaronka ivyo dufungura n'ivyo dushora. Voilà, yavuze kandi ibijanye n'abarundi baze baraja mu bihugu binyuranye vyo mu karere cyangwa biduhana imbibe za Tanzania, za Uganda, za Mozambique n'ahandi, ko hatoba amasezerano kugira baze baragenda bakingiwe. Nivyo turimo muganga ko ndababwiye ibihugu byose byo muri Afrika bifise ikibazo cha chômage. Hari gihe abarundi baja mu gihugu kinaka ugasanga baragize ibibazo babwira ati bagiye kubatwara ubuzi. Ivyo byose igihugu cyose kirikingira mugabo biciye mu masezerano birashoboka. Honorable Pamphile ivyo yavuze bijanye n'amasezerano yo muri rusangi cyo ise accord général de coopération ko ari yabwiriza kuza imbere y'iyi no mubwira yuko ntabwo wihenze ivyo bavuze nivyo mugabo natwe muri guverinoma twabiteguye burya twazigiye rimwe zose ziri ngaha. Burya ejo nzogira les travaux en commission sur cet accord kugira bice bigira rimwe ntabe iyo problème yuko umwana abanza kuvuka imbere ya nyina. Murumva rero yuko vyaziye rimwe biri ngaha nta kibazo bizotera. Pascal yagarutse ubwira kabiri abaza situation y'abarundi batagira ibyangombwa baba bakubagugwa injustice n'ibindi. Nabivuze yuko ata politique nimwe y'igihugu ca Zambiya iraba abarundi gukubagura abarundi ntayihari. Iyo hageze umurundi adafite ibyangombwa agafatwa agafungwa, iyo ugiye mu ibohero usangaho n'abandi abasomali aba-Ethiopien n'abandi. Mugabo igihugu cyose twe tujeje gukingira abarundi ba mu mahanga bacu, igihugu cyose gikingira bene igihugu bacu. Nico gituma tubicishije mu buserukizi bwacu tuguma tugerageza kubakingira. Naho yari umurundi yagize ikosa rikomeye, yagize une infraction majeure, nawe turamukingira kugira ngo ashobore guciga urubanza hakurikije amategeko, cankwe aho bishoboka tuvuga tuti nibaze tubacira urubanza mu gihugu iwacu hako baciga urubanza muri ico gihugu. Muri amasezerano twagiraniye na Zambiya harimo amasezerano yo guhanahana inkozi z'ikibi zihungiye mu bihugu vyacu, nayo nyene n'amasezerano tuzoshira mu ngiro. Murumva yuko atakibazo kinini yinya bizotera. Yabaje ikibazo kitoroshe kwishura abarundi baraja hanze cyane nivyo. Nitwovuga ko dusumbya za Senegal na za Mali na za Burkina Faso, mugabo natwe mwino misi mw'imyaka heze abarundi bako baraja mu bihugu vyinshi ku buryo ibihugu vyinshi abarundi bariyo. Mugasi novuga ko ishiramwe mpuzamakungu ONU yemera ibihugu 193. Sinokwemeza neza ko abarundi bari mu ivyo bihugu 193, mugabo bari mu bihugu vyinshi. Bamwe bagenda bizwi n'amategeko, abandi bagenda bitazwi n'amategeko, hama bashitse hariya bamwe bagasaba ivyangombwa bakabironka, abandi bagasaba ivyangombwa bakabibura. Namenyesha yuko hariho bamwe bava no mu bihugu vya Burayi bakaza nga basubijwe inyuma bari komenote, basubijwe ngaha mu Burundi kubera batakurikije amategeko y'ico gihugu. Nico gituma nibaza yuko nkuko bivuze bari henshi, kandi kuba henshi burya si bibi, ni biza cyane. Bavuga ati mu miryango bavuga ati umuryango niwo shwiragira hirya no hino kuburya huja hose usha gusanga inshuti. Natwe urumva abarundi bari henshi ni vyiza, gikuru n'uguma tubakingira kugira ntagire ugira ibibazo bikomeye. Yanavuze kandi yuko mu rwego rw'ubumwe bwa Afrika, Union Africaine, yuko ku by'ukuri dukwiye kuza turareka umunyafrika wese kuzaragenda mu gihugu ashatse yidegemvya. Niwo mugambi nyamukuru muri yambona kazoza y'ubumwe bwa Afrika 2063 birimwo mugabo gushira mu ngiro biza buke nababwiye yuko rimwe na rimwe kubera uburyo tudafise usanga uburyo buva muri vya bihugu vya rutura bagacaza baratwinjirira mu byo dukora, ugasanga ubwigenge bw'ubumwe bwa Afrika si bwinshi, harimo inzitizi
inzitizi zo gushira mu ngiro ingingo ziba zafashwe. Tukibaza rero ko buke ibihugu bigiye birunguganya bagashiramwe amahera yabo, amahera ya Afrika, tukagira ubwigenge mu by'ubutunzi ku rwego rwa Afrika, bizotuma n'ibindi bigenda neza gusumba. Wabajije kandi ati mwotubwira ku by'ukuri, mukatubwiza ukuri ingene abarundi bari muri Zambiya babayeho. Ico nakivuze, bose ntibabayeho kumwe, ntibagiye bajanye, ntibagiye kumbure bahunze bimwe cyangwa bagiye gukora bimwe. Hari imigwi myinshi nabivuze, hari abarundi bitwa ko ari impunzi bari mu nkambi, hari abarundi bari mu gihugu ca Zambiya bari mu miji biyungunganya mu rudandazo ruto, bamwe ugasanga nta vyangombwa bafise mugaguma biyungunganya. Hari bamwe basubiza inyuma ukazubona mu ndwikurikira barasubiyeyo. Hari n'abandi rero babayeho neza, bagira urudandazwa, babayeho neza ruzwi n'amategeko, kandi bagashobora kugira business yabo neza cyane, bakaronka ayo barungika mu gihugu n'atunga imiryango yabo. Nibaza rero yuko situation y'abarundi muri Zambiya tuyiriko ntitandukanye cyane n'abandi barundi bari mu bindi bihugu, bisa nibisa. Kumbure nuko umuntu abazanya amasezerano, umuntu agaca araba cyane ibijanye n'iki gihugu tuba dushaka kwiga. No mu bindi bihugu hari amakamwe amwe usanga tugerageza kuza turabafasha kugira ntibagire ibibazo. Hariho n'intererano yavuzwe n'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka, atanze intererano, tukaba twashimiye iyo ntererano. Nibaza yuko tuzogerageza gukora tuje kose umushikiranganji tujejwe kugira iyo ntererano nizo ntumbero muduhaye tuzikurikize, kugira ngo ivyo dukora mu bijanye n'imigendane n'andi makungu, na cyane no gukingira abarundi ba mu mahanga bashobore gukingirwa neza gusumba. Muri mission dufise mu bushikiranganji, mission ya mbere niyo gukingira inyungu, ico bita intérêt z'igihugu hamwe n'iz'abarundi baba mu mahanga. Biri muri mission phare za ministère, tugiye kuza tubandanye tubikorera ko. Tukadushimye nyakubahwa cegera ca kabiri c'umukuru n'abashingamateka kuri iyo nteranyo maduhaye. Hanyuma nibaza yuko nashoboye guca hirya no hino ibibazo byabajijwe nkuko twama twabikoze. Ibyo tashoboye kwishura kumbure neza hari akabuze, nico gituma turi ngaha kugira ngo twuzuzanye, kugira ngo twese tuve ngaha dufise tuvyumva kumwe nk'abarundi muserukira bene gihugu ngaha mu nama nshingamateka. Nyene iteka mu nkundiye nonge kubashimira kuri aka karyo keza mwampaye ko kwishura ibibazo. Murakoze.